ashafasha dukure nyarenga nk'ibyo ririko rirareba nayo ngiye gushyira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mashi inka imirima n'ibidukikije bizuka n'ibihugu bihoza abana mbikukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. twavuze ko dutangije urugamba rwo kurwanya ubukene. urwo rugamba rwo kurwanya ubukene rero rugahera ku kurwanya inzara, umunwa wose ukaronka icyo ufungura. rero ubu ntituvuga ngo umunwa uronke icyo ufungura gusa, ahubwo ufungure neza, dufungure neza, si ukurya gusa kandite, nuko turya neza ibintu bifise akamaro mu magara yacu. Vision 2040 tuja muri secteur de production. À la base rero ni ministère de l'agriculture de l'élevage na ministère ya énergie n'imwe. Mu gihe igisata c'uburimyi cashizwe imbere na leta y'u Burundi, indongozi ntizihengeshanya guhimiriza abene gihugu kugira bagwize umwimbu biteza imbere, gutyo n'igihugu cacu gitera imbere. Ikiganiro c'uyu munsi tugaruka ku mwimbu w'ibigori w'abene gihugu, aho bigaragara ko bakuye amaboko mu mpuzu, isi nayo irabakundira, haraboneka ibigori vyo gufungura hamwe n'umusesekara wo gushora. Mu ntumbero rero yo gutera intege abarimyi, leta y'u Burundi iriko iragura umusesekara w'umwimbu w'ibigori. Uwo mwimbu ukaba wegeranirizwa mu kigo c'intega bizoza Anagesa. Igikorwa cyo kugura umwimbu w'ibigori si igikorwa ca Anagesa canke igikorwa ca Siape, ni igikorwa ca twebwe twese turi ngaha. Abafise uruhara rwa mbere bazi ubwa mbere bakaba arabajejwe intwaro, guhera kuri buramatari, ba musitanteri, ba chef de zone, abakuru imitumba. Twese igikorwa tuza kukigira icacu, kandi ahariko haragurirwa uwo mwimbu wose w'ibigori hame hariho uwujejwe intwaro ariko abona neza ko biriko bigenda neza. Nuwaje abizanye bitameze neza, bitumye neza, tumwereke uko ategerezwa kubihingura bikaza bimeze neza kugira nawe agurirwe nk'abandi. Tugiye gushiraho umugwi uzokurikirana igogwa ry'ibigori kugira uzuraraba uko amafaranga ariko arasohoka nuko byose biriko biragenda. Ibi tugiye kugikora dukoranye n'abashikiranganje begwa n'iki gikorwa kugira muri leta tumenye uko iki gikorwa giko kiragenda n'uburyo bwose kiriko kiratwara kugira dukinge ingaruka mbi zozoza kubera atamugwi ubikurikirana ku munsi ku munsi. Leta y'u Burundi isenyera ku mugozi umwe kugira bikunde inguvu z'umurimyi zishikirwe nawe yiyuhakuya. Uyu mwaka ikiro c'ibigori kikaba kiriko kigurishwa amafaranga 1,700. Igiciro c'ibigori cashinzwe kugira ngo dushobore gushigikira inguvu na cane z'umurimyi, bivuga ngo abarimyi nibo bagurirwa n'ikigo Anagesa ku musaruro baba baronse ndetse ku musesekara umwimbu w'ibigori baba baronse bagashobora kuwushora mu kigo Anagesa. Rero mu ntumbero yo gutunganya umwimbu w'ibigori novuga ko uri mu mice ibiri. Umuce wa mbere nuwo kwegeranya ivyo bigori
kuri giciro cashinzwe c'igihumbi n'amajana indwi. Uwo muce wa mbere novuga ko wagenze neza kuko nk'ubwo mwavyumvise hari amatoni atari make arenga 30,000 amaze kwegeranywa mu gihugu cose, ndetse n'amafaranga y'ivyo bigori akaba amaze guherezwa abene gihugu bazanye uwo mwimbu ku bibanza vyiyegeranirizo vyose vy'ikigo Anagesa ya baba gato imiliyaridi 50. Muca mwumva rero yuko umuce ugira kabiri kuko mu kwegeranya ivyo bigori tusanga bene gihugu ku mazone twitiza ububiko buba buri ku mazone, rimwe na rimwe usanga ari ububiko budakwije ivyangombwa kugira ngo bushobore kubika ivyo bigori igihe kinini. Ubu rero umuce wa kabiri turimo nuwo gukura ivyo bigori ku mazone kugira ngo dushobore kuronka aho dushobora kugurira ibindi bigori tubitwara ahari ububiko novuga bwisununuye gato kandi bukwiza ivyangombwa kugira ngo bushobore kutubikira ivyo bigori igihe kinini. Rero tumaze gukura ivyo bigori muri ubwo bubiko bw'ibanze twabaye turitiza uri mu mazone, niho tuzoca dutangura igice kigira kabiri co kwegeranya ibigori biciye mu kigo Anagesa. Twohumuriza rero abene gihugu ko kugura ibigori ntivyahagaze, ahubwo turiko turatunganya ububiko kugira ngo dushobore kuronka aho dukwegeraniriza ibigori ku muce ugira kabiri. Ikindi novuga nuko ku by'ukuri umwimbi w'ibigori abari novuga akigoro kumwene gihugu kumurimyi, hakabamo nakigoro ka leta muri rusange, ari naco gituma twotera kamo ko gutunganya umwimbu umusaruro uvuye mu burimyi bisaba inguvu za twese. Ni naco gituma nagomba mpamagariye abene gihugu ndetse n'abajeje intwaro dufashijwe n'ikigo Anagesa ko umwe wese kucajejwe turaba ahantu hose habitse ibigori tumaze kwegeranywa bishobore kubikwa neza, ndetse tuze turanasuzuma nuko bitaciyemwo akabeho kimwe twita humidite gikarira cane ibigori. Nkagira ko nsaba rero abene gihugu ndetse n'abajeje intwaro binashobotse habonetse akazuba agaco ko twotunganya ibikorwa rusange byo kuza turanikira ivyo bigori kugira ngo dushobore kubibika neza bizodushikane ku wundi musaruro w'ibigori. Nivyo Imana yaradutwengeye iduha akavura keza, iduha ibihe vyiza turaronka umwimbu, ariko kubutunganya neza bisaba inguvu za twese. Rero abajeje intwaro nibaduhamagarira kuja kwanikira ibigori mu bikorwa rusange twegeranije tuze tuvyitabe twese kugira ngo uwo mwimbu udusahirize mu gihe kizoba gikenewe, ndetse dushobore no kubika neza umusesekara tuzoshobore kuwushora mu masoko, kandi twongera turondera n'amasoko yo hanze dushobora kubishoramo. Abakurikirana uburimyi mu gihugu uhereye ku nzego zo hasi barashima uko umwimbu wagenze, bakamenyesha ko n'ubu abarimyi bagifise ibigori vyo kugurisha. Mu by'ukuri umwimbu uracari mwinshi mu mihana kuko nabandi baracahungurura, nabandi baracasarura, abandi nabo baracabandanya banikira kugira ngo banze vyume neza. Umwimbu uracari mwinshi cyane gose, ni vyinshi birahari kuko nk'akaro ku mutumbi wanje honyene ngira ngo nko kwinja mu mazi ntiyobura nk'itoni zirenga nka 80 zo bazikeneye kuzoja ku isoko. Umusesekara na y'umwimbu urazi ko tubanze gukora ko ivyo gutunga imiryango hanyuma tukaca dandaza umusesekara. Je ku mutumba iwanje nk'akaro nkunda afise umurimyi umwe afise itoni zirenga hafi gatoya zitandatu. Je ni vyinshi gose ndabifise, yego ndabifise kabisa. Tumaze gutembera mu bene gihugu tukamaze kubona yuko umwimbu uracari mwinshi. Mbere abahinga babiharura neza bavuga yuko boba baciteze itoni zirenga 25,000. Ubu rero tuvuga tuti numunezerero mu bushikiranganje bw'idukikije uburimyi n'ubworozi kubera uwo mwimbu, kuko nkuko mwabibonye abanyagihugu babivuze bavuga bati dushora umusesekara. Kubona rero ikigo kimaze kwegeranya itoni zirenga 33,000 bakaba biteze n'izindi zirenga 25,000 zikiri mu bene gihugu, tuvuga tuti rero muri ico gisata numunezero kuko tubona yuko inguvu z'umurimyi koko zitapfuye ubusa, na cyane cyane ko abarimyi mwabonye bemeza yuko cacivugo cyanye n'icubahiro mukuru w'igihugu avuga ati dukura amaboko mu mpuzu kugira ngo umunwa wose uronke icyo ufungura n'amahera n'umufuko uronke amafaranga. Mwabonye yuko hariho n'abene gihugu bamaze kuvyemeza yuko vyamaze kuba.
tukavuga tuti rero n'akarusho kubona umwenegihugu yaritabira akamo ka leta akaronka umwimbu, kandi iyo leta nyene mvyeyi leta nkozi igashisubira ikagaruka ikavuga ati umusesekara waronse tuwukugurire kw'ibeyi nziza. Kuri twebwe rero tuvuga tuti ni umunezero kuko ubu haragezaho umurimyi wese yikurakuye. Duca tugira ko duhamagarira abenegihugu ko benshi twabonye bari ku rugero rutandukanye, hari abakibifise mu mirima batarasoroma, hariho abacanikira, hariho n'abandi bakibitunganya. Abo bose tubasaba yuko bobandanya babitunganya kuko umwimbu iyo umaze kuboneka tugakura ko uwo dufungura haza kuboneka n'uwo gucuruza n'uwo tujana ku isoko. Arico gituma ikigo Anagesa cagiye kugira ngo kibasahirize. Abarimyi bariko baragurirwa umwimbu wabo barashima iki gikorwa ca leta kuko ngo uwo mugambi waje hageze. Turawushima cyane, turawushima kabisa, na muntu awugaya n'umwe ahari. Uyu mugambi no ushima waje hageze, waje abantu bose bafise inzara n'inyota, yaho leta yafashe ingingo na nyakubahwa umukuru w'igihugu nta bigori bikwiye kononekara, ahubwo ibigori bikwiye kuja mu minwe ya leta. Nabishimiye cyane kubera aho tubaye abadandaza baraducinyiza cyane, ukaduha amafaranga make abaho, bakumva ko kugira ngo tukugura ku gihumbi ukaraba ico gihumbi cyo kimaze ugasangana amafaranga make uravye n'ibintu ba warakoresheje. Ubwo mu muryango wacu ikintu wari ukeneye urakironka, ugasubira ukongera ugakoresha iyindi mirimo wari ufise ukiteza imbere mu rugo, kwigisha abana, kubagurira uduhuzu twiza, udukamambiri, kugira neza mu nzu, udukoresho wari ubuze ukadugura. Je nk'ubu mu rugo iwanyu ndabishima n'ukuri ku mwimbu narose, ndavye uburyo nakoresheje ndabishima cyane, ahubwo baze batwongere n'ayandi. Turashima cyane gose, nka jewe igituma no ushima cyane gose ku buryo nakoresheje, nkoresheje imvuzi wanje nkaca ndaba n'amafaranga ndiho ngusha ngaha nashoboye kuronka iparasera abantu bazoba mu gituma nshima uyu mugambi. Turashimira cyane gose kuko yatwiyumviriye ko abantu bato bato idutera intege twegeza haruguru, biboneke ko no mu mwaka uza tuzoshiramo ingufu cyane mu kwitanga kurima. Mu mwaka uheze twaradandaje mugabo kubera ko igiciro cyari gitonya cyane, twariyunguruje akantu gatonya biduha intege, mukubu niho hari akarusho tubona ko tuzoronka akarusho cyane. Ndawushima cyane kandi abarimyi bose n'igituma bawushima, naha mubona umurimyi wese ariko arashora avuga ati hera kuri jewe kugira kubera yumva ayo mahera ari menshi, ati nanjye ayo mahera ndayakoreko. Abanyagihugu byaratuguye neza kubera twahora tubigurisha n'abadandaza bakatubwira ku giciro gito, ariko bitewe nuko leta yarayitwibutse byatumye abantu bagurisha amafaranga bumva bipfuza, naho amafaranga adahera uburyohe. Umushikiranganje mu vyajejwe harimwo ubudandaji arahumuriza abarimyi, akanabahamagarira kubandanya bitabira umugambi wo guha agaciro inguvu z'umurimyi. Umuce wa mbere wo kwegeranya ibigori warabaye, hari abenegihugu batari bashoboye kurihwa amafaranga yabo, ariko kuva itariki 10 z'ukwezi kwa kane amafaranga yaratanguye kurihwa abenegihugu bari bashoye ibigori mu kigo Anagesa. Ariko nticabujije ko hari abenegihugu babandanijwe bagurirwa ibigori, ariko twihutiye cyane kubanza kuriha abari bashoye imbere y'itariki 10 z'ukwa kane. Bivuga ngo bashoye imbere y'itariki 10 z'ukwa kane bararonkejwe amafaranga yabo, hasigaye rero ico kindi gice c'abashoye inyuma y'itariki 10 z'ukwezi kwa kane, kandi nabo nyene turabizeza yuko uburyo bwabo bazoburonswa mu minsi idateberanye. Tugahamagara n'abandi bene gihugu kubandanya bitabira uwo mugambi wo guhagacira inguvu z'umurimyi kugira ngo ibigori vy'abarimye bishobore kugurwa n'ikigo Anagesa. Umushikiranganje w'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije atera kamo abenegihugu ngo bagume ku kivi. Akamo twotera abenegihugu no kubabwira yuko baguma ku kivi, kuko ibituma baja ku kivi n'igituma baronka inguvu nyinshi ubu birahari. Ubwa mbere turafise akavura naho kariko karaba kenshi, mugabo turabona yuko mu mirima atakirafa kininiya. Ubugira kabiri
turafise nabo twita abahinga b'indimo koko babera akarorero abandi tugaca tuvuga tuti rero abenegihugu ubu mu gihugu hagati hariko harajaho indimo za kijambere tukavuga tuti rero abenegihugu bagume ku kivi na cyane cyane bakurikiza uburorero bwiza bumaze kwibonekeza muri iki gihugu aho hari imirima ya kijambere mbere tugiraho tuvuga tuti ya ntumbero twiha nshasha yuko mu Burundi tuza kubona hariho imirima y'akarorero mbere izo tujana ku bintu twita les zones agricoles tugira ko tunashima kuko imirima yose twabonye biharage isa neza tukizera neza yuko umwimbu mwiza twaronse ku bigori uzokwibonekeza no kubiharage sino kubiharage gusa twabonye ibitoki twabonye akawa byose kwereye imvura yagumyigwa hose turabona yuko umwimbu uzobumeze neza tukavuga tuti rero tugumiza amaboko tugume dusohoye amaboko kugira ngo ibi vyiza Imana yaduhaye by'akavura kugira ngo tubivyaze umusaruro. Umushikiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi aributsa abenegihugu bose ko uwo mwimbu uriko uragugwa ari uwimbuwe hagati mu gihugu agasaba abajejwe umutekano kuwukingira. Tumenye yuko leta iri kugura umwimbu w'ibigori umwimbu wimbuwe mu gihugu kandi leta iri kiragura umwimbu w'ibigori ku barimyi b'ibigori atari kubadandaza. Amafaranga yaharuwe kugira dushe kurya 1700 bayaharuye bisunze le coût de la production niho bashitse kurya 1700. Ayo mafaranga rero agenewe umurimyi ntagenewe umudandaza. Abajejwe intwaro abajejwe uburimyi n'ubworozi mwese murazi imirima y'ibigori aho yaririmye abimbuye ibigori murabazi sinumve hariho umuntu atimbuye ibigori ari kaza gutera akajagari mu mirongo ngo yashoye ibigori atabigori yimbuye ibigori hagurigwe ababirimye bavyimbuye ku mu mirimi wabo abaciye mu byahumye abene gihugu abarimyi abo mwimbu wabo tuko turagura twebwe muhimiriza abene gihugu bose ko umwimbu wabo batogutanga ku mafaranga make nahubwo bowugurisha ku giciro ca leta munahasha abo bose bagenda kubaca mu byahumye munagabisha n'abene igihugu bose bazokoreshwa bagenda batwaye umwimbu w'abadandaza ngo bagiye kugurisha n'ivy'iwabo kandi bagiye baserukiye abadandaza abajejwe igipolisi kw'ibigori byose vyinjira biciye mu kinywabi bivuye mu bihugu duhana imbibe byose bica bifatwa nta kitwazo na kimwe ngo je nari mu Tanzania wari mu Tanzania nagurishiriza Tanzania turiko tugura umwimbu wimbuwe hagati mu gihugu nitwe kutugura umwimbu w'abarundi bo bari baragiye mu mahanga baza kurimirayo oya turiko tugura umwimbu wimbuwe mu gihugu hagati apana kwitwaza ibindi ngo je nari mu Tanzania ngo reka zane umwimbu wanyira kugurisha ushaka kuzana ibigori byose bivuye mu bihugu bibaye ace ku mihora isanzwe izwi bize byinjire muri obere ibibone neza ko byinjiye anabishikanye abajejwe intwaro mumenye na entrepo yabisizemwo ivyo bigori vyiwe eje ntituzusanga ari byo byazungurutse biriko biza gutera akajagari kubene gihugu bariko bigurishiriza umwimbo wabo abajejwe intwaro twiga umutekano w'ibigori byose ibigori byose biri mu mazone kugira tubikureyo tubitware mu mahangare yandi yategekanijwe kandi mbere yo kubikurayo tubanze turabe ko ivyo bigori bimeze neza nimbe hari ibyo bavyaragiyemo imidite tubanze tuvyanikire bibanze vyume neza
kugira dukingiye n'ibindi. Hama duhimirize abashora umwimbu wabo w'ibigori gushora ibigori vyumye neza kugira tubakingire ururuja n'uruza abitwara bagasanga ntivyumye ngo bisubize inyuma yagera mu nzira agacahura n'umudandaza agaca muhera amuhaye atabereye agaca bitanga ngo nakare bari babinyirukananye. Tubahimirize ko abantu bose bashora ibigori vyumye neza. Ikindi nagira nsabe nk'abajejwe intwaro tubanze duhere ku bantu mu guhimiriza gushora, duhere ku barimyi bato bato. Abarimye uburinganire bunini cyane bajya leta yarabagiriye akigoro gakomeye cyane ibaha ifumbire. Tubanze tubabwire babanze batenyenye barindire habanze hashore bajya barimye bato bato. None ibyo sivyo, abo bato bato baba bafise baba nakeneye n'ubwo buryo gusumba abandi bose. Tubahimirize bajya bari barimye amahegitari manini babanze batenyenye habanze hashore bato bato. Bajya bari barimye duto bafise 200 300 gushika ku 500. Abasa amatone menshi babanze barindire bavyanikire neza. Nibaza kwico cumvikana kandi nibaza ko abantu babifise ufise itoni ayo makoperative ifise amatoni maremare sinibaza yuko bobo ibyo batovyumva mwabasigure ndazi neza ko bovyumva. Twifuza yuko iki gikorwa turiko turakora kizanira karusho umurimyi mugabo nikizanira karusho umudandaza yamenye ijisho umurimyi. Kugira umurimyi tumutera intege ejo nivyo tuzomubwira byo kurima muri saisonse abirime afise n'inguvu abona yuko ari akarusha kuramo. Aha rero murumva rero yuko ko ari guhasha abo bantu bose bajya intege abarimyi. Ikindi cyihuta guhimiriza abene gihugu yuko umwimbu wose bimbu yatari uwo kuza kugurisha. Biyumvira yuko bagurisha hamejo babikeneye bakagaruka kugura bakazoba aribo baba prioritaire habe namba. Uwagurishije yagurishije mu kugurisha ntabwo bamenye yuko bagurisha umusesekara mugabe ibyo bazokenera mu miryango bakabisigarana. Ivyo navyo mubihimirize abene gihugu kugira nabo nyene navyo nyene bavyumve. Nidusubire kwigira bantirumve ko muri irigurwa ry'umwimbu w'ibigori iki gikorwa tukigira icyacu twese. Turi kumwe twese birashoboka ko duteza imbere igisata c'uburimyi, wa munwa ukaronka ico ufungura na wa mufuko ukaronka amafaranga. Ashafasha dukure nyarenga nk'ibyo riko reba nayo ngirikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije Bezuka n'ibihugu bihoza abana ndikugura nama turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.